indwara yo gukama amaraso. Indwara yo gukama amaraso biva ni kuvuga amaraso arafise ibiyagize nk'uko mubizi amaraso turasangamo icyo kwita abasoda b'umubiri abo bita les globules blancs, basangamo n'iyindi mico ariyo bita les globules rouges. Rero globules rouges z'umuntu agendana indwara yo gukama amaraso ariyo twita drépanocytose, icyo gihe amaglobule rouge yiwe aba nuvuga agendana ubumuga canke abamugaye ntaba ameze nk'ay'abandi bantu basanzwe, bigatuma umubiri rero wiwe uca uza uradetruza ayo maglobule rouge hakiri kare, ubu bityo umuntu ugasanga afise urugero rutoyi rwa hemoglobine, ariko naco turabira ko urugero rw'amaraso umuntu aba afise ugasanga ruri hasi ufatiye ku bandi bantu urugero baba bafise. Hama ikindi iyo bikunda gushika cane kuri bamwe navuga iyo umuntu amaze gukura agwaragurika cane, hari n'igihe rero baheza bakagira ico bita amavese, kubera nabwiye yuko iyo ndwara baba bafise hemoglobine yabo igwaye. Iyo rero izo hemoglobine zigwaye ziragenda zikazibira utuveso duto duto mu mubiri, ugasanga umuntu arashoboye no kugira avese. Akenshi ku bantu bakuze nivyo bikunda kubahitana, canke akagira ico bita infarctus du myocarde, kubera ko udutsi dutoyi two ku mutima twabaye bushe, umuntu ugasanga aragize ico bita crise cardiaque ikamwitana. N'izo complication nuvuga. Hama ikindi gishobora kumwitana mu gihe umuntu yaciye agwara na infection, kuko nabwiye ko bakarigwa cane n'ama infection rero kanaka infection iyo ariyo yose. Ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV. Uno munsi rero twongeye kugaruka kugira ngo tubeca kiganiro ko twabibemereye ko chaque semaine tuba ikiganiro c'amagara y'abantu hamwe na Dr Alain Fleury, nkuko twamubashikije la fois passée. No munsi rero turongeye kumugaruka nagira tuganire ku yindi ndwara kumburi. Ubushize twaraganire kuri diabete, ndibaza ko mwagiye mutahura ugutandukanye n'amakomantere menshi kutegeka turayibona. No munsi rero tugiye kuvugana ku yindi ndwara ari bita drépanocytose. Aho rero turamwakiriye kwanza Dr Fleury Mugamiga Akamo TV. Karibu cyane. Murakoze cyane. Meze neza. Muri Akamo TV. Meze neza, ndashimira Uwiteka. Wakoze kongera kutite bya kabiri kugira ngo dukomeze kurushiza kwigira hamwe izerekeye amagara y'abantu. Niteka gusangira n'abandi ibyo umuntu abazi resha iteka cyane. No musirira nkuko doje kubiye bashikiriza abakunzi ba Akamo TV basanzwe badukurikirana, tugomba ko twoganira ku ndwara yitwa drépanocytose. Mbega iyo twumvise drépanocytose tumve nk'indwara imeze gute? Drépanocytose ni mu Gifaransa, novuga mu Kirundi ko ari indwara yo gukama amaraso. Indwara yo gukama amaraso biva ni kuvuga amaraso arafise ibiyagize nk'uko mubizi. Amaraso turasangamo icyo kwita abasoda b'umubiri abo bita les globules blancs, basangamo n'iyindi mico ariyo bita les globules rouges. Rero globules rouges z'umuntu agendana indwara yo gukama amaraso ariyo twita drépanocytose, icyo gihe amaglobule rouge yiwe aba nuvuga agendana ubumuga canke abamugaye ntaba ameze nk'ay'abandi bantu basanzwe, bigatuma umubiri rero wiwe uca uza
uradeturiza ayo maglobule rouge hakiri kare, ubu bityo umuntu ugasanga afise urugero rutoyi rwa hemoglobine, ariko naco turabira ko urugero rw'amaraso umuntu aba afise ugasanga ruri hasi ufatiye ku bandi bantu urugero baba bafise. Novuga ngo ni vyahe bimenyetso canke ni igiki coba gitera iyo drepanocytose? Ni kuvuga iyo drepanocytose ni ingwara novuga ko ikomoka ku bavyeyi, arico kintu cane nza guhagararako. Ni ingwara iba yavuye ku bavyeyi bose ari babiri. Kugira umuntu ayigware nuko yaba mama wawe yaba na papa wawe iyo ngwara bisaba babe bayigendana. Ni ingwara iyo mama wawe yagendana na papa wawe akayigendana mugabo bo batagwaye, ico twokwita ni ingwara mu bize genetique twita allele récessif. Iyo ica yigaragaza rero ku mwana iyo bahuye bose bayigendana, iyo ngwara ica yigaragaza ku mwana. Mu bana bavyara hari abo usanga rero iyo ngwara yigaragaje, ugasanga hemoglobine yabo iragwaye bivuye ko baronse uduhimba tuvuye ku muvyeyi umumama n'utundi tuvuye ku papa tugwaye. Umuntu ugaca usanga aragwaye iyo ngwara yo gukama amaraso. None birashobora gushika iyo abavyeyi bayigendana iyo ngwara bakarinda bakura ku rugezi rwaho bavyara uyo mwana batabizi yuko bayigwaye? Yego cane, yego cane, ni naco gikunze gushika kenshi, aho umuntu wewe aba asanzwe ameze neza, ata kibazo co gukama amaraso afise, yubakana n'uwundi ameze neza, ata kibazo co gukama amaraso asanzwe afise, mugabo bavyara umwana bakavyara umwana agwaye iyo ngwara. Ico rero n'ico gihe abo bavyeyi bompi baba batakoresheje igipimo bita test de mère kugira ngo barabe yuko boba bagendana ubwo burwayi mugabo batagwaye. Rero umwana kubera aba yaronse agahimba kavuye ku muvyeyi umwe kagwaye, agaca aronka n'akandi gahimba kavuye ku wundi muvyeyi kagwaye, umwana wewe aca yigwara. Mu gihe umuntu ashobora kugira agahimba kamwe kagwaye n'akandi gahimba kamwe katagwaye, aho mw'ico gihe ntaheza ngo agware. Mugabo iyo agize uduhimba tubiri twavuye ku bavyeyi, kubera umuvyeyi w'umumama n'umuvyeyi w'umupapa mu kuvyara umwana umwe wese atanga agahimba kamwe kamwe, bize genetique muraca mubibona, hama umwana agaca avuka agwaye. Ivyo rero novuga ko ari ingwara ikomoka ku bavyeyi. Yego, ugasanga hemoglobine bafise ico bita hemoglobine, mu bisanzwe umuntu akomeye aba afise hemoglobine A. Hama umuntu agwaye iyo ngwara nawe agira hemoglobine S, ariyo hemoglobine iranga iyo ngwara ya drepanocytose. Rero ku muntu ayigendana usanga we afise hemoglobine A na hemoglobine S, aba dufise twose utu tuntu tubiri. Iyo rero bahuye n'uwundi afise hemoglobine AS, barashobora rero kuvyara umwana afise SS, kumwe umwana baba bamuhaye S uwundi akamuha S, uwo mwana rero aca agwara drepanocytose. Yego. None iyo umwana bishitse akayigwara canke bakiri mu nda gushika avuke, bitangura kwigaragaza ryari canke n'ivyo bimenyetso vyoba biranga iyo ngwara? Ni kuvuga umuntu agira ibimenyetso vy'umuntu yakamye amaraso. Iyo ngwara iyo umwana ayigwaye bitangura kumenyekana kuva akiri mutoya. Umwana arakama amaraso umuravye mu biganza ugasanga areragurika, umuravye mu maso aho bita conjonctive ugasanga zirera. Hama umwana arashobora rero kugira ibindi bimenyetso nko guhema nabi, kubera urugero ruto rw'amaraso afise. Wamujana kwa muganga bikaba ngombwa ko bamwongerereza amaraso, ugasanga ni umwana aguma yongererezwa amaraso buri kwezi, buri ndwi. Ico gihe rero abaganga baraheza bakamutuma igipimo arico bita test de mère, bakaraba yuko yoba agendana iyo ngwara yo gukama amaraso. Basanze ico gipimo kiri positif,
barashobora kumutuma rero n'ikindi gipimo kugira ngo barabe vy'ukuri ko ari iyo ndwara ituma kama amaraso kuko ico gipimo co nyene nicihagije ko nababwiye ko n'uyigendana ico gipimo iyo agikoresheje biragaragara yuko iyo ndwara yigendana n'umwana kugira baheze bamenye yuko iyo ndwara afise drepanocytose baraheza bakamutuma ikindi gipimo cemeza neza ko ari indwara agendana gutyo bagaheza bakabona ko ari indwara agendana hanyuma bagaheza bakamukurikirana none ko numva ko uyu mwana yoba agwaragurika peut-être kira kwezi amaraso canke mu minsi ngahe sinzi none vyokoroha yuko arinda kura akagera mu bigero biri hejuru gatoye ari mu mw'izo circuit zo kuguma amaraso ahantu ngaha bigenda gute ni drepanocytose ni indwara nivuga ko ikaze cyane ni indwara iyo ufise umwana ayirwaye ico gihe n'ubutunzi bw'umuryango burahaherera kuko ni indwara ituma umwana aguma agwaragurika cyane hatabayemo ivyo co gukama amaraso ni umwana usanga akarigwa cyane n'ama infection hama kubera aba afise amaraso make mu mubiri arakunda kugira rero ibindi bintu bita ama crise vaso-occlusive imitsi yiwe iraziba hama akagira ububabare mu ngingo ugasanga yaba mu ngingo hariko haramurya ari nk'umwana ugasanga amaguru aravyimvye mu nda imitsi yo mu nda itabiriko iratora amaraso ugasanga arabara ndetse rero no mu gikiriza aho usanga afise ububabare bwinshi butagira uko bungana bikaba ngombwa yuko iyo agize iyo crise umunyarukana kwa muganga kugira ngo bashobore kumwongerereza amazi mu mubiri banamutere n'amaraso mu gihe urugero rw'amaraso rwamanutse cyane rero ni indwara usanga umuntu yandira kwa muganga akenshi ariko naho biri uko iyo ndwara iyo uyigendana urashobora gushikana iyo ukurikirana neza nk'abari mu bihugu byo mu Burayi hari n'abashikana n'imyaka 45 ariko aha muri Afrika novuga yuko espérance de vie iri munsi cyane y'imyaka 30 ni indwara urumva ihitana abana benshi cyane ni indwara igoye kuko nta muti kugeza ubu aha mu Burundi dufise uyikiza iyo umaze kuyandura uburyo buhari ni uburyo bugoye n'umuti uhari ni umuti novuga ko ari umuti experimentale watanze ingaruka nziza kuri bamwe ariko ku bandi ugasanga ingaruka ntizabaye nziza gutyo rero ugasanga uyirwaye aha mu Burundi ico bakora gusa baramwongereza amaraso bagapfupfahaza canke bakamuvura izindi ndwara z'ivyuririzi zikunda guca zimufata kuko aba afise urugero rutuye mu maraso urumva rero indwara umuntu agwara akamara ibintu byinshi ayivuza agwara aja kwa muganga usanga ari indwara imusinzikaza n'ingoga akenshi usanga rero batamara imyaka myinshi naho usanga ashikanye n'imyaka 10-15 ya ndwara usanga irahava yikomplika rwose ndetse ikanabahitana ariko iyo uvuze ko ikomplika twumva ko ari za complications zo kugaragara mu gihe indwara yobandanye ikura cyane iyo ndwara navuze yuko icambere coco gishobora kumuhitana ni mu gihe urugero rw'amaraso rwabaye ruke hamwe niho munyarukana kwa muganga kugira ngo bayongerereze canke bamuhe iyindi miti ishobora gutuma amaraso yiyongera mu mubiri ico gihe umuntu yabuze amaraso urumva arashobora guca acikana kuko amaraso nico gihimba gitwara umwuka mu mubiri nico gihimba gitwara ibyo twafunguye mu bindi bihimba urumva iyo ufise amaraso makeyi urashobora guca usinzikara kugeza naho ushobora no kubura ubuzima hama ikindi iyo bikunda gushika cyane kuri bamwe na buri umuntu amaze gukura agwaragurika cyane hari n'igihe rero baheza bakagira ico bita amavese kubera nabwiye yuko iyo ndwara baba bafise hemoglobine yabo igwaye
iyo rero izo hemoglobine zibaye ziragenda zikazibira utuveso duto duto mu mubiri ugasanga umuntu arashoboye no kugira AVC akenshi ku bantu bakuze nivyo bikunda kubahitana cyangwa akagira ico bita infarctus du myocarde kubera ko udutsi dutoyi two ku mutima twabaye bushe umuntu ugasanga aragize ico bita crise cardiaque ikamwitana n'izo complication nuvuga hama ikindi gishobora kumwitana mu gihe umuntu yaciye agwara na infection kuko nabwiye ko bakarigwa cyane n'ama infection rero kanaka infection iyo ariyo yose irashobora kumukarira ugasanga iranamuhitana indwara itoroshe kandi n'indwara igoye cyane kandi ibabaza gusa. None ko dusanzwe tuzi canke tubona iyo umukenyezi yibungenze bamutuma ibipimo byinshi bitandukanye byo kugira ngo bashobore kwa bokingira imbanyi yiwe canke bamugira ama examen menshi atandukanye ku mwanya. Nta gipimo coba gihari kugira ngo bashobore kuba babona iyo ndwara hakiri kare umwana ataravuka. Igipimo nk'uko nabivuze ni ico bita test de mère. Ico gipimo ahubwo ntibari gukinga umwana ari mu ni igikinga umwana ari mu nda ahubwo ni igipimo nibaza yuko na leta yari gushira mu matest prénuptial bya bipimo batuma abantu bagire ubukwe bategerezwa kugituma amakouple yose agire mariage kugira ngo barabe abo bagiye kubakana ko batoba bose ari abaporteur sain ni kuvuga porteur sain n'abantu bagenda niyo ngwara mugabo batayigwaye iyo rero abo bantu babiri basanzwe bayigendana abo baba bafise ico muvuga risque nini yo kuzovyara umwana yaba umwe canke benshi bagenda niyo ngwara ya drépanocytose. Rero igipimo conyene umuntu ashobora kugirisha mugira kinge kuzovyara umwana bagenda niyo ngwara ya drépanocytose ni kwipimisha imbere yuko ufata ingingo yo kuzobana n'umuntu ukagirisha ico gipimo ca test de mère ukaraba yuko utagendana iyo ngwara hama n'uwo mukundana nawe nakagikoresha. Rero vyiza iyo musanze mwese mugendana iyo ngwara yo zotanga drépanocytose muyigendana ariko mutayigwaye muraheza mukaraba ingingo nziza nibaza yuko mutubana muzi ko muzava muvyara umwana mu drépanocytose ko ni kimwe mu bituma n'imiryango isubira inyuma. Iyo muvyaye umwana mu drépanocytose nta mahoro mwigera muronka usanga ari ibintu bigoye gose namanganira n'imiryango myinshi ifise abana bagendana muvuga ko ari n'ubumuga kuko ni amaraso urumva bamugaye barakubwira yuko barushe bageze ahantu bumva ko bananiwe ko kwamira mu bitaro usanga akenshi ari umumama yamira mu bitaro ugasanga n'abandi bana bakomeye muhira ntibaronka ubakurikirana gutyo ugasanga imiryango irarushe yaba umuvyeyi udufaranga rose twose twugerera kwa muganga. Rero gutyo nibaza ariko ico gipimo wagikoresheje utaragira ubukwe ufata ingingo yo kurondera uwundi atagendana ngiye wasanzwe uyigendana ufata ukarondera uwundi asanzwe atagendana iyo ndwara kugira ngo umubano uzovyara ntihazobe umwana mu drépanocytose. Niyo yonyine prevention uvuga ihari nta nayo uhamaze gutwara imbanyi nta gipimo na kimwe gihari ico canke nta muti n'umwe uhari wokingira umwana kugira ngo ntavukane iyo ndwara mu gihe bamaze gusama imbanyi. Novuga ati hamwe n'ivyo birashobora gushika iyo ndwara ntigaragaye umwana akiri muto cyane kazagaragara nko mu myaka 10 canke irenga umwana amaze kubaho. Yego cyane ariko akenshi iyo ndwara yigaragaza mu myaka kuva ku myaka 2 kuduga 5 ni gake cyane yigaragaza ku myaka 10-15 akenshi iboneka mu myaka ya mbere ijya myaka umwana batanguye gukina kugendagenda uko kujya agendagenda akabiri yashu agakina n'abandi n'urugero rw'amaraso muri we rurapunguka amayangwara igaheze ikisibira. Hari n'igihe rero igaragara umwana akiri ururyoyo ugasanga ni umwana akiri yavutse atamaraso afise ugasanga bari ngombwa ko bamwongerereza
mu nyuma yaho akaguma agwara akama amaraso bagaheza bagasanga niyo ndwara agendana. Yego. Mwatubwiye yuko bigenda kugaragara mu gihe musanze umwana afise amaraso makeyi mu mubiri, aho utashobora kwiyumvira ati none amaraso akwiriye mu mubiri w'umuntu aba angana gute? Urugero rw'amaraso ico turabira ko ni ico bita hemoglobine, bivana n'imyaka, bikavana n'igitsina c'umuntu, bikavana imyaka n'igitsina c'umuntu. Rero ariko urugero nofatirako ni guhera kuri 11 kugera kuri 17, bivanye n'imyaka y'umuntu. Usanga urwo rugero rwiza rw'amaraso ruvariye hagati yaho. Ku mugabo usanga afise nk'imyaka 30 ari kuva kuri urugero rwa 12 gushika kuri 16, ugasanga umugore nawe yibungenze ruharura kuva kuri 11 kugera kuri 15. Urumva umugabo hemoglobine normale umuntu yoharura guhera kuri 11 kuduga gushika kuri 16. Rero iyo umwana agendana iyo ndwara akenshi usanga hemoglobine yiwe itarenga 9 canke 10, usanga iri munsi y'indwi, munsi y'8, munsi y'9. Ugasanga wewe aragenda yimereye neza, umupima ugasanga hemoglobine yiwe agendana 8, ukabona arakomeye. Iyo rero yapungutse ikamanuka gushika munsi ya 5, aho naho tubona bya bimenyetso, ukatangiye guhema nabi, ukabona aragize ya crise vasopressive, n'ama infection kimukarira, naho rero bashobora kubibonera. Akenshi rero iyo umwana bamugiriye ipimo ugasanga hemoglobine yiwe ntiyigera irenga 8, ntiyigera irenga 9, ahubwo urashobora no guca urondera kumugira ica gipimo test DNA ukaraba ko bagendana iyo ndwara yo mu maraso. Niyo tuvuye gato kuri iyo ndwara tukavuga bishitse amaraso mutubwiye akaba arenga cane mu mubiri w'umuntu, ivyo bipimo 17 tukate akaba bishika nka 20, haba habaye ikibazo nyubaki. Nkuko bavuga ati tout excès est mauvais. Ni kuvuga iyo hemoglobine novuga ko ari concentration y'amaraso umuntu afise. Ni kuvuga ayo maraso iyo hemoglobine yarenze ikarenga 16, ikarenga 17, umuntu naho nabagwaye. Ni kuvuga iyo ibipimo biri munsi cyane acagira indwara yo gukama amaraso. Niyo umuntu birenze umuntu aba afise ikindi kibazo, abafise iyindi ndwara nibaza yo tutuvugana ikindi gihe, ico bita polyglobine. Ico gihe nawe birashobora kumutera ikibazo kuko amaraso yiwe wewe abavuze, abavuze gose, ugasanga ni umuntu rero ashobora kwama amenetse umutwe, ugasanga niyakomeretse amaraso urabona ko yirabura gose. Ico gihe rero kwa muganga hariho bamaze kubona ko afise ikibazo c'amaraso yiwe avuze gose, baramubwira kuzarana amazi menshi hamwe no n'ikindi gihe ashobora kugera igihe bakamufasha bakayapfunguza, bakamubwira ico bita leseni, akagenda kwa muganga amaraso bakayavoma, hama hakaba fabrication y'andi maraso makeya, ya concentration ikagenda irapunguka. Ni iyindi ndwara umuntu aba yarwaye mugabo itandukanye cyane na drepanocytose. Hari ikindi kintu twukwiyumvira hato naho, none ko drepanocytose ari indwara ifata gukama amaraso ku bana cane cane, kandi na anemie ikaba ari iyo gukama amaraso, ivyo bintu bibiri bitandukaniye kuki? Ni kuvuga drepanocytose ni umuce umwe mu bintu bitera anemie. Anemie ni mu gihe umuntu afise hemoglobine iri munsi ya hemoglobine normale, kuko navuze ifatiye kuri 11 kumanuka iri munsi. Rero anemie ishobora guterwa n'ibintu byinshi. Irashobora guterwa n'iyo drepanocytose nabwiye. Umuntu aho mu mubiri abuze ico bita acide folique, kimwe mu ngabo mu vitamine umuntu aba abuze. Hama hariho anemie ishobora guterwa no ku muntu abuze fer mu mubiri, carence de fer. Umuntu arashobora guterwa kugira anemie kubera yakomeretse akava amaraso cyane, bita anemie d'origine hémorragique, canke umuntu akaba yarwaye indwara nka malaria, akagira ico bita hémorragie mu mubiri, aho
amaraso mu mubiri abasoda nuvuga les globules rouges ziba zatewe n'indwara amazi zikononekara umuntu akagira icyo bita hemolytique hama n'izindi ndwara rero zija mu rugero rw'amakanseri y'amaraso aho usanga umuntu afise urugero rutoyi rw'amaraso akomeye ugasanga mu maraso yo harajemo ibindi bintu bitari amaraso ugasanga toye hemoglobine iri hasi bitewe n'uko afise icyo bita les cancers du sang les leucémies urumva n'ibyo anemie rero drépanocytose ni umuce umwe mu ma anemie umuntu ashobora kugira bivuze yuko rero cyo ashobora gutahura kimwe anemie ni indwara iza mu gihe habaye ikindi kintu kiyitera ariko drépanocytose ni anomaly ubwayo niko noyita drépanocytose nico bita anemie falciforme ni anemie iva ku bavyeyi ni anemie héréditaire ni indwara héréditaire wandura bivuye ko umuvyeyi yabuhaye iyo gene itera drépanocytose mu gihe hariho izindi anemie ziva kubera utafunguye neza utaronse ivyunyu bifasha mu guhingura amaraso nka fere utaronse ivyunyu bifasha mu guhingura amaraso nk'ama vitamine B12 B9 muganga tubashimiye cyane rero ku bwitange bwanyu nuko mukomeza kudusobanurira byinshi bitandukanye ku magara y'abantu murakoze cyane namwe kubona kano kanya kugira ngo tuganire kubijanye n'amagara y'abantu Ego cyane twizera ko tuzokomeza kuganira bitandukanye kugira ngo abantu barushirize gutahura byinshi bitandukanye ku buzima bwabo yego cyane Imana ikidutije amagara meza tubandanye twitavye kano kanya televiziyo yivuga Akamo TV akunzi ba Akamo TV dukomeza kubatera akamo no ku magara yanyu kugira ngo dukomeze kubaho ubuzima bumeze neza nitugende uko nyene ariko twiyumvire no ku buzima bwacu turabakunda cyane rero mukomeze kugumana natwe kuri Akamo niko twabemereye kino n'ikiganiro kizohora gica kumbonesha kure yacu buri gihe rimwe mu ndwi umunsi umwe mu ndwi tubaha kino kiganiro kugira ngo dushobore kwiga byinshi bitandukanye ku buzima bwacu turabakunda cyane rero naho utaha